nyakubahwa cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ukaba uri mu rwego rw'inama nkuru y'inararibonye, ba nyakubahwa mwese muri mu buserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD, ba nyakubahwa muri mu biro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ba nyakubahwa abashingamateka n'abakenguzamateka, ba nyakubahwa abashikiranganji mwashoboye gushika ngaha kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba, nyakubahwa urongoye umugambwe CNDD-FDD ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndetse n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mwaje kwifatanya natwe ngaha mu biro bikuru by'umugambwe CNDD-FDD, mwese batumire bahire mwaje muserukira imigambwe, muserukira n'amashengero anyuranye, ba nyakubahwa mwese muhurikiye muri CNDD-FDD bagumye banga Kinyarugamba, Mbonerakure n'Abahumure, namwe banywanyi ibindi migambwe mwaje kwifatanya na twebwe, ba nyakubahwa mwese nari nibagiye aho ntaha, nyakubahwa mutambukanye wanje n'ibibondo byanje, no munsi ntibyari koroha kuko twazaranye n'abana bari kuri byabona rero nayo namwebwe ibibondo byanje mwese hamwe, umwe wese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro y'Imana. N'ubundi munsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu cacu, umunsi uhereza ukwezi, umunsi wa kane mwiza urimwo ivyiza vyinshi, kuko niwo munsi twiyegereza Imana gusumba, kuko ntawo kwemera kwisonzesha atemeye kuja imbere y'Imana. Twakubwira rero duce bugufi imbere y'Imana. Ubu ariko aravuga ivy'amashikanwa yavuze ngo ntihagire ubuvunja. Iyo twisonzesheje no kuvuga yuko duca dufata birya twari gufungura tukabifashisha aboro. Iri shikanwa dutanga nasanze ari shikanwa ryiza, kuko ntuvuga ngo mpaye nkunzi, uhaye abatishoboye, kandi mukamuzi yuko Imana itubwira yuko abo batishoboye nyene ariho ibiri. None rero uyu munsi ni umunsi mwiza cane, nagira mbanze gushimira kujya mumenyesha Imana ahejeje kutugaburira ijambo ry'Imana, twigishije ibintu bikomeye cane, ibintu bikomeye mu Burundi dukwiye kwama turiko tugenderako. Ariko ndiyumvira nti mu Burundi ko turiko turibera umuryango umwe w'Imana, twese tukabona turi imbere y'Imana, niyo nzira yo kwicisha bugufi, kuko tuba tuzi ko hari uwuruta ikituruta twese. None rero muri uyu muryango turi ngaha ku mugoroba nk'uyu, tuba turi imbere y'Imana tunezerewe cane. Turanezerewe kuko turi mu mpera y'ukwezi, umunsi wa kane wa nyuma, aho umuntu wese araba ivyo ukwezi bahuriyemwo, hanyuma agaheza akabishimira Imana. Ibitabaye neza navyo bimuha ivyizigiro ko Imana ubu ni ntazwa bwayo ahubwo buriko buraboneka. Ngaha rero mu gihugu cacu uko kwezi ni ukwezi twabonyemwo ivyiza bitari bike. Harashitse igihe mbere je muri uko kwezi ni munsi umwe ndavuga nti mbega Imana isigaye yishura ikibiriraho.
hariho intara zimwe zimwe zari zabuze akavura, twese duhanze amaso ijuru, mugabo nkibuka ko uwo munsi w'Imana twese twaguma tuvuga tuti aho Imana irabikora, tuza tubona tugihejeje igikorane cyari cyabaye kuri uwo w'Imana, tuza tubona imvura iciyigwa kandi arivyo duhejeje gusaba tuti Imana resigaye yishura ikibirira. Kubona rero ubu dufise akavura kuko utarose imvura uca utangura kumenya ibizokurikira. Ndetse no mu buzima bw'igihugu muri uku kwezi navuga yuko kwagenze neza, kuko hariho vyinshi vy'inkoramutima ku bene gihugu leta y'u Burundi yatoreye umuti. Imana yarafashije, twese turavuga rumwe ku vyerekeye ibibazo bimwe bimwe. Hariho kuko turumviriza bamwe bamwe ariko baravuga nk'ibibazo vy'ubutungane, kubona inama shikiranganje amaze gutora amategeko atunganya neza ubutungane kugira tugwanye akarenganya mu butungane, kuko hatari ubutungane nta mahoro abaho. Ni ikintu ciza cane. Hariho ibibazo bihanze abene gihugu na bose twasohotse tuvuga tuti hagiye hafatwa ingingo ikomeye ku bene gihugu. Abene gihugu barimbura, bimbuye bagatangura kubaza bati none tubijana ku isoko yahe? Kubona leta yarafashe ingingo ikavuga iti ubu leta ifashe ingingo yuko izoca ibigura ibibike, hamwe hari habaye inzara ngo bizimbe bica bisubira kugaruka bitazimvye. Ni ingingo ikomeye cyane. Abene gihugu ntibahomvye kuko baronse aho bashorera, kandi nabo nyene nihagera ko bagera nko gutera bazoza babona bibasangaho bari ku giciro gitoyi. Ni ingingo ikomeye cyane leta yafashe. Hanyuma kandi yongerera afata n'inzira itomoye itumbereye ya politiki ijanye n'uburimyi. Kare twahora tugenda aho dukorera aho tugeze, mugabo ubu turashobora kubona tuti tuzoba tugeze hehe. Ivyo vyose ni Imana yafashije kugira ngo abagize leta y'u Burundi bashobore kwiyumvira kumwe kubija ku neza y'abene gihugu. Uku kwezi kandi ntaworeka gushima. Narabajije umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, ntiwombonera cakiza coronavirus kimeze gute mu gihugu. Turasubiye kumara ukundi kwezi ata Murundi numwe yanduye ikiza coronavirus. Ubu turi mu kwezi kugira gatatu atawanduye. Bajya bose mubona bagwaye nabavuye hanze baza bagwaye, tugaca tubategerera hagufi ku rubibe kugira ntibanduze abene gihugu hagati mu gihugu. Kuko murabona mu bindi bihugu n'ubu inganda ziracatikira, ahubwo mbere hari n'ibihugu ariko bavuga yuko iri kwiduga ku rugero ruruta uko yari imeze. Natwe twari twarinjiranwe tugasubira kugaruka hasi gushikaho tubona abene gihugu bakora umutima uri munda. Ni vyiza cyane, nico gituma leta cifata ingingo yo kuyikinga kw'irembo. Mu bisanzwe niho leta mvyeyi iri kwiribonekeza, kuko isigaye imeze nk'inkokokazi mu buswi, aho ivuga iti nkingi ubuswi bwanje ntagire ibisiga bibutwara. Abaje bagwaye tukabategerera ku rubibe. Ubu turiko turakorana wa mugambi wo kubaka ibitaro mu makomine kugira ngo hamwe bishitse, kuko murumva ko umwasi ari kw'irembo, hamwe bishitse hakagira usanga agwaye ari mu ikomine y'inaka, ntiyirirwa aranduka izindi komine acavurirwa aho nyene ari. Harya hariho abatazi yuko agira yandi mayeri yo guhangana na corona itaratwinjirana, kugira ngo tube tuzi yuko abene gihugu barema. Uwufatiwe ngaho nyene agaca avurirwaho atiriwe araja ahandi. Gutyo duhangana ico kiza n'ingoga. Tuvuge mu gifaransa tuti tuba twuguruye fro hose kugira ntihagire na hamwe imenera. Hari n'ikindi cabaye muri uku kwezi naje cantangaje kandi benshi catangaje. Jewe sinarinzi ko vyoshoboka yuko
dushobora kwegeranya urwaruka rwose rufise amadiplome ahanitse engineer master na doctora bose mu Burundi, ubwo rwaruka tugashobora kurukoranya bigakunda, atari babandi washize mu ikambi uvuga uti ikambi ndayegeranije, bikubona vyarakunze kandi bakagira imigambi tomoye, na leta igacironka n'umutahe izohera ko kugira ngo urwo rwaruka rutangure kuja ku kivi. Navyo ni ibintu bitangaje cyane kuko nabonye ivyavuyeyo ni cizere ku Burundi. Mbere je novuga nti ni Imana, kuko kubona leta ironka amahera arenga miliyaridi 40 kugira gusa atanguze umugambi w'urwaruka wo kuja ku kivi. Muzi ari igihugu twafatiwe ibihano, batuboshe, mugabo ukabona ko dushoboye ibitunga abene gihugu. Ni ibintu bidasanzwe cyane, ni ibintu bidasanzwe kuko na bamwe bagoma batugira inama y'ikibi atakindi baturotera. Ubu baratevye bariyerekana bo nyene, bariyerekana kuko ubu barerekanye ko bababajwe nuko Burundi buhagaze neza, kuko ubu bavuze ngo bagira iperereza ngo bamenye ikibesheje abarundi. Nimwe yumve none ico nagateka kazi na muntu y'abantu babayeho neza kaye. Mugubu bavuze ngo bagire iperereza barondere ku ikintu gitumye Burundi butunga. Ibanga iyo babandi bari kumenya none hatugorobeje aha rero muzi ko Imana ice sinzira. Aha ni ivyo buso. Birirwa rero baragira iperereza barirondera kure, aha nyene nibace bandika raporo barayibonye igituma. None Yezu ntiyagwijije imikate akagaburira ibihumbi n'ibihumbi agize arafise udukate 5 n'udufi 2. None ntivyagwiriye. None tweho utwo dufaranga dukibavuga ngo turafise Imana ntishobora kutugwiza rero, iratugwiza nyene, iratugwiza kuko mu kwezi guheze amahera yarategekanijwe, twahora leta yari yarategekanije yuko yokwinjira mu kigega ca leta. Obere mu cegeranyo cayo yerekanye ko twarengeje ko miliyaridi 11. None ntimwumva ko Imana mu gihe ca corona isi yose yugaranye, twese twugaranye, ikibuga c'indege kidakora, hanyuma ukazibona mu kigega hinjiye biruta ivyo twari twariyumviriye. None ngaho nta Mana iba yakoze akantu. Ntibirirwe rero baragira iperereza, nivyo nyene mu giciza nuko ubu baratweretse yuko ivyo barondera atari agateka kazi na muntu atari iki, bababajwe nuko abarundi tubayeho neza. Barondera rero ico duhamba, mugabo Imana nayo iguma ivuga iti umugani wa musaserdoti yaduciye wa mugani wa kadogobwa. Imana iguma zirashira yakavu, bo bazi ko ivy'ikinogo natwe tuguma tuduga hejuru. Imana ihabwa icubahiro cyane.